hari igihe Imana iguhamagara ikaguhamagara gukora mu bintu bimwe bimwe cyangwa ikaguhamagarira kuyiha umwanya wawe mu kintu kanaka, aho ugasanga ico kintu Imana iriko iraguhamagarira kimeze nk'ikije kugongana n'izindi priorite wari ufise cyangwa izindi activite wari ufise. Iki gicapo ca Elisa kiratwereka picture ya engagement spirituel ku buzima bw'iwacu, kiratwereka igicapo c'umuntu afata icemezo, kuko nubwo yari asanzwe afise ayo ma priorite n'ivyo ariko arakora, inapaezite ngo yamwirutse inyuma kugira ngo yumve ica mubariye, ariko aramubwira ati ndazi ico ukoze par ce geste, ndazi mukunshira ku mwambaro wawe ico ukoze, ariko mukuza yiruka ntiyaje kumubaza ngo ushaka nkora iki, ariko mukumuza ko yiruka yamubwiye ngo nyemerera nje gusezera. Encore une fois tubona yuko niki naco ari ikintu gishobora kubera obstacle ku muntu wese Imana iriko irahamagara. Hari igihe Imana igukomunika volonté yayo, ariko ukaba ufise abandi bantu ukunda, abandi bantu uri attaché kuri bo, abandi bantu ufise icaguhuje nabo, ashobora kuba ari lien de sang, ashobora kuba ari alliance iyi canke iyindi, canke bashobora kuba ari abagenzi. Ugasanga kenshi hari abantu Imana ibwira ikintu bakora, ariko bikanka ko haja kugikora aussi longtemps adaparvenye kumobiliza abakunda ngo baciye implikemo. Ndagomba kukubwira ngo iyo Imana ikira gukomunika umuhamagaro, si misi yose izokomunika umuhamagaro abagenzi bawe canke abavyeyi bawe canke abakunzi bawe. Ndagomba mutahure yuko Imana muri souveraineté yayo iguhamagara uko ishaka, ihamagara uwishaka, ikaguhamagarira igihe ishakiyemo. Kandi imisi yose teste ya adoration yacu ni igihe dushobora kwemera kwitaba umuhamagaro w'Imana tutanegosie canke tutadiscusse, kuko dutahura yuko ivy'Imana biri prioritaire ku bindi bintu byose dufise mu buzima bwacu. Kubera iki? Kuko Imana idukunda, kandi atana rimwe Imana mu guha priority vyayo bizogutera gucika umuntu w'akajagari. Nimwabona abantu bafise akajagari mu buzima ngo kubera Imana, muze mumenye ko atari Imana. Kuko Bibiliya ivuga ngo esprit de Dieu c'est pas un esprit de désordre. Ariko kandi iyo umuntu Imana iriko irakora ku mutima wiwe, hari igihe mu mobiliza ikamuvana muri environnement, ikamuvana muri cadre, ikamuvana muri cercle kanaka, kandi iyo cercle ugasanga siko bose batahura ivyo urimo, kandi siko bose bari prêt kujana nawe.